Everyone, are you all right? So today we're going to continue with our lesson. Today is lesson 2 nomunsi tubandanye n'ikigwa cya kabiri kijanye n'indamukanyo z'icyongereza. English greetings, indamukanyo z'icyongereza. Ejo twabonye good morning, kuramukanya mu gitondo. Twarabonye igitondo gitangura saa sita z'ijoro kigahera saa 5:59 z'umutaga. Rero indamukanyo igira kabiri ni ya afternoon. Afternoon kugira ngo twayita afternoon. After na majambo abiri, after inyuma, noon ni midi, kuvuga inyuma y'umutaga. Noon ni midi, saa sita yuzuye noon. Rero after ni inyuma, afternoon inyuma ya midi, inyuma ya saa sita, inyuma y'umutaga. Okay, inyuma